Ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo rihanze benshi. Wumviriza ivyo bavuga, burya wumvise kumengo birakomeye ivyo baravuga, ukaja utora telefone ufata amajwi, kandi uze gufata amajwi yo nyayo, sivyo? Maze gufata amajwi Okay, turabaramukije mwese bakunzi bacu, bakunzi ba Denigwa Ntambara, bakunzi ba DL Production kuri Facebook. Turabaramukije cyane. Tutaravuga byinshi. Reka tubanze tubumvishe icari cyo nico tugira dukore. Aha abeshi bazoca batanga kukimenya hakiri kare. Ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo rihanze benshi. Ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo rihanze benshi. Erega urukundo ntiruraba ifaranga, erega urukundo ntiruraba umuryango. Everyone, turizera yuko ngaha yamaze kumenya ivyo ari byo, yamaze kumenya n'uwo turi kumwe, ariko ntaramuvuga beshi yakinye batamuzi. Reka nonaha yivuge banamumenye. Hello, ndabaramakije cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Okay, nkuko bisanzwe nyene, yego umukinyi umwe musanzwe beshi mutanzi, hariho abanzi ariko ndizeye ko hariho n'abatanzi. Okay, ku mazina nyene niko bisanzwe, sinzi ko hari bamwe amaze kuriyumva. Nitwa Beatrice Shemirimana. Yego, yitwa Beatrice Shimirimana. Muri filime boba bakwita gute? muri filime ishari ry'urukundo banyita Marene. Yego, nkuko mumenyereye mu byumva. Muri filime ishari ry'urukundo yitwa Marene. Marene. Okay. Beatrice muri filime yitwa Marene. Muzama usanzwe yitwa Beatrice. Yes. Ubu rero haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, abantu barandembeje ngo wewe ngo umuntu mubi cyane, mubi exposer. Ubu rero je namubazaniye aparavye n'ivyo gupfina, kandi mubaze ibibazo byinshi mwifuza. Uyu muntu ngo yakinye ari umuntu mubi, ndetse beshi vraiment no kuri YouTube cyangwa kuri Facebook baramaze kumwanka ngo yakoze ibintu bibi cyane. Eske burya nyene byanyabyo uri umuntu mubi cyane ko abantu bariko barakuvuga yuko bona mumuza mu masanzo ngo ari kusanzwe umeze atari muri filime gusa? Okay, nkuko bisanzwe ntabwo ndi umuntu mubi pe, ntabwo ndi umuntu mubi cyane, yandi umuntu mwiza. Nyene ni hamwe nyene uri mu bikorwa runaka, bivanye nyene na situation nyene mwo mwanya ubuhagazemwo, usanga nyene byabaye kujya nyene, ariko ntabwo ndi mubi. Ndi umuntu umeze neza, nkunda nyene kwisekera nkuko babizi. Bakunzi mukurikirana DL Production kuri Facebook, bakunzi mukurikirana Denigwa Ntambara kuri YouTube. Nukuri uyu muntu aravuze yuko atari umuntu mubi, ahubwo bivana na role nyene filime aba yamuhaye ashobora gukorerako. Sinzi ko dushobora kubyemezanya, ariko ndabihamya neza uko nyene mubona yitwengera n'umutima wiwe niko umeze. N'umuntu tanziga afise mugaye nyene muri filime bivanye na role umuntu aba yamuhaye, ategezwa kugira ubumesha nkabujya. Nenda kubaza nk'ubu uravye nka bintu byabaye by'ukuri ari nko mu buzima busanzwe, ubona wobiki? Kweri mu buzima busanzwe byongora cyane. Nawe urabona ubwa ko bibabaje? Nuko bibabaje kandi gose pe. Ibaze kwirukana umuntu afise inda kujya kwe.
nyene bijyanye no kubera ari inyigisho twatiko turatanga kugira ngo abazabibona baze bakure mwicigisho nayo ubundi birabaje gose gusanzwe tubikora nyene kugira ngo vyigishe abantu ariko ubundi bijya n'ibintu bihari. Okay, je ngana kwazi kibazo nk'ubu bishitse ukabona nk'umuntu ariko arakorera nkabijya wakora akabikora nk'undi muntu mbega ubwawe uwo muhanuriye? Gusanzwe mpuye n'umuntu yo ariko arakora nkabijya vyabaye n'irya filime nkabijya nakoze nyene nkamubona uwo muntu sinubushe ndamubwira nukuri kuko ni ibintu bibabaje cyane bibabaje gose ku mwana w'umuntu. Avuze yuko yo muhanura yuko yo bivamwo nukuri uyu muntu ntabwo ari umuntu mubi na gatoya n'umuntu mwiza n'umwana mwiza cyane kandi ameze neza. Bakunzi je rero nari namuzanye kugira ababwire ikiri ku mutima ukuntu muza muramuvuga nabi ngo ama commentaire akumva yiyumva nabi akumva ye nawe bimugeza ahantu vraiment. Hariho n'abandi reba amabambaza ikibazo ngo kubera iki ukoresha ikinyarwanda cyane wowe uri umunyarwanda canke wowe warabaye? Okay, barabikubaza gose cyane gose ngo wowe uri umunyarwanda ariko nene mu mboga zanje by'ukuri barumva ikinyarwanda cyahatari. Bo rero ngo baracyumva cyane barashaka rero kumenya ukuri niba wowe uri umunyarwanda cyane wowe waragiye mu Rwanda basi. Okay, muri make nyene bazi nyene ko abantu usanga twisanga mu buzima butandukanye. Yego mu Rwanda ndahazi narabayeyo. Niyo mpamvu nyene bazi yubaye ahantu usanga kabira yaho hantu yagufashe muri make kandi n'amaraso amwe yanje niyari. Ni nk'amaraso yawe bari yari yo wari umugabo wawe cyangwa wari umwana wawe? Umubyeyi wanje umupapa wanje. Haje papa wari mu Rwanda nyene niyo nyene reka nanjye sinenda kuzi nyene neje nakuze ndabisanga muko nyene mama ndamukaza arasigurira akaryo byagenze ndabayo nyene ariko sinabaye igihe kirekire kubera mama yaciye nkanagira nte yubuza mbo zitandukanye. None Marine kandi kabazo gatoya ho nkaho bari nk'abantu bakubona uri kurakina bakiyumvira ati none uwo muntu yo bafise umugabo bimeze gute byo hari abantu babona kuri rezo sosio bakabiyumvira ibintu byinshi cyane. Eske woba wubatse cyane bimeze gute? Dufate nk'umuntu yo ari karakwiga akavuga ati jewe umuntu je no muryamika jewe nyene kamutwara byo none wewe kubgawe nka wewe bimeze gute? Kuganje ko nagenda kubona uza dukora akazi naje ndabimenyerera. Okay, ndubatse nyene mfite umugabo n'abana. Bakunzi barubatse wa muntu kabisa. None igikorwa cya filime uri kurakiraba kubgawe ubona gute? Cha filime ndikunda kiraba kimeze neza kiragenda neza nkuko bisanzwe nyene. Ego kandi twizeye ko Imana izakomeza ka muhande gwacu bikatukaza gera kuri. Bakunzi ba filme ndundi bakunzi ba Denis Rwantambara bakunzi ba DL Production kuri Facebook no kuri si ibintu byoroshe. Aha turiko turayaga n'uyu twonga tuyaga kuri filme Ishari ry'urukundo. Ishari ry'urukundo rero vraiment cyambere turasabye imbabazi mwese ukuntu twabatebeje byari birenze. Nukuri pe byari birenze gose. Je byarambabaje cyane ukuntu twabatebeje twabaha filme nyene twatevye ugasanga nyene babiranze hari nabanyandikira ngo mbe mwarayihevye ariko ntabwo twari twayihevye ahubwo twari twababwiye umukinyi umwe yari yagize ikibazo agwaza mwene wabo acija kumugwaza mu bitaro ngira ngo benshi barabibonye nibaza yuko ata commentaire nyinshi. Ibindi bibazo twagiye tugira muri filme Ishari ry'urukundo. Filme Ishari ry'urukundo mes amis aha twebwe twaragotse turasa turagohoka ngira ngo n'umuntu ibirahe. Filme Ishari ry'urukundo twayitanguranye n'umukobwa yitwa Keita. Wa mukobwa wa Keita ariwe umubosi
wa nyina we yari umubosi ariwe mama nyina warize yakorera yari we mabuja warize niwe yari mama wa Keita. Rero sasa tuza kugira ikibazo, Keita tugenda hanze bya nyabyo nyene bijya mwabonye muri filime byari bya nyabyo, yaciye ajya hanze. Amaze kujya hanze biratucanga kubera ari nk'umukinyi principal, turavuga ati none gabaza tuza kubigenza gute, bizogenda gute ko umukobwa agiye hanze kandi ariwe film ishingiye ko hakuru. Ariko nanje nk'umukinyi je suis director, nkaba nk'umwanditsi, nkaba president de OPE, nije nkora izi filme. Ndavuga ati reka rero turabigenza uko bigenza, ndagerageza kwandika ndacega no hino, niko kuca iplace ndayizanamo Marene acakina mu kibanza cyuri yavyitwa yuko wari yari wa muhaidiri, aca muhidiri be na mama Keita, umva uwacamira nk'usubirira uri ya Keita. Eske muri ko muraraba mubona ivyo twakoze hari umusaruro byatanze cyambure filime itataye intumbero? Aho ni muri commentaire muraza kutubwira nyimba ari byo twononye, nyimba ari byo twishe, muza kutubwira ati ibi bintu ntimuzobisubire. Ndabeshe nuko nyene vraiment turasabye ibyumviro byabo nabo batubwire ko babibona nuko babibonye, hama nyene natwe dukomezwe mu mutima. Okay, reka tugaruke kuri filime rero. Nyino Miss iri kiravugwa cyane gose, mbere no mustamye mbona ka video kagasirikira. Mbe hagijya filime ngo yitwa gute? Ni filime yitwa Deception. Deception. Filime yitwa Deception. Ego. Ayo Deception. Iyo filime rero twabonye iri kiravugisha abantu benshi. Mbega nka uri kurayiraba uyibona gute? Ubona abantu bazoyakira gute? Je nkaje ndiko ndayiraba n'ukuri, je mbona ko ari filime imeze neza kandi irimwo n'icigisho, kuko hande gwiwanje ndabona ko nokuramwo icigisho kwande gwiwanje, kandi nizere ko n'abazayiraba hari ico bazayikura. Ugereranije ifilime Deception n'ishari y'urukundo, mbega urabona yuko hari isano vyabaye bifitaniye? Isano rirahari, je ndabona ko isano rihari. Yego bakunzi ba filime, nukuri isano rirahari. Sinigeze mva muri teme, ahubwo nahinduye izina. Mugabo byose nubuhemu gusa, ni Deception, nuguhemukira umuntu, guhemuka gusa, avyumva, nuguhemukira umuntu. Rero bakunzi mubandanye mudukurikirana, umuntu wari wese yaravye ifilime ishari y'urukundo ntacike intege, none adukurikirane azoirabe Deception guhera kuri episode ya mbere, kandi aziko azobona ikintu gikomeye cyane, azabona inyigisho ikomeye cyane, nuko ibintu bizaba bimeze neza. Turabizeje neza cyane kwijana yuko ibintu bizaba bimeze neza. Okay, tugaruke rero. Uri kuraraba ibibazo dukunda guhura navyo turi kuri tele, mbega nkawe ubwawe wosaba iki nk'abari ko baradukurikirana ati ico mwokora ni iki bivanye n'ukuntu ubona ati aha hantu kuri tele duhura n'ibibazo ibi ntaguciriyemwo, turaza kubahereza ukuntu tugenda dukora ibintu bimwe kuri tele. Muraza kundi mwabandanye iyi video muraza kwibona imbere, ndaza kubereka uburyo dutegura zijya filme, ukuntu tuba turi kuri tele tuba tumeze, muraza kuvyibonera. Niko ndabazi kibazo mvuga mbazo uyu uti ku ntambamye tukunda guhura nazo mu bintu vya filme, ubona ibintu bimeze gute? Par exemple nkaho dukinira, uburyo bwo kwiyunguruza, ubona bose abiki nk'aba ariko baradukurikirana, ni nk'igiki cambure dufate nk'umuntu wo kumva iyi message tuko turatanga, akavuga ati je ndafise nk'ahantu bokinira, basi uwo mubwira nk'igiki? Okay, turiko turaraba bino bikorwa tubirimwo mu gihe tuba turiko turabikora, nukuri bisaba ubwitange bwinshi n'uburyo bwinshi, nukuri ibi n'ibintu biruhisha gose, ariko mw'ivyo byose bisaba umwete. Rero gasaba nk'abantu baba ariko baradukurikirana, barabikorwa byacu kungene bigenda bikurikirana, ko boza badutera intege cyane cyane mu gihe bariko barakurikirana ibiganiro byacu, zino filime zacu, bakaza nyene badutera intege, bafyonda kuri sabone, nyene natwe bakadutera intege muvyo twatiko turakora. Urakoze cyane, anyibukije ikintu gikomeye cyane.
nukuri je biranambabaza cyane je nama ndaba ahantu bita muri analytique muri analytique niho hantu hambere turabira ati mbega ibihugu biriko biradukurikirana ni ibihugu ibihe ni igihugu icyaha kadabona reka telefona oui allô allô ça ça okay wana kibazo ngira ngo birashoboka sawa okay tweko turavuga ikibazo agize cyanyibutsa ku kibazo kijanye n'abantu baraba izi video zacu byaro kundaba muri analytique niho hantu turabira ibihugu bidukurikirana turaba abadukurikiranye turaba umwanya abadukurikiranye turaba mbega bakoze sabone bakurikirana bangana gute birababaje cyane kweri urashobora kubona abatakoze sabone bariko bararaba video 90% 80% nge twatwitanze tukaruha ugasanga abagize subscribe ni 20% 15% n'abantu mushaka twiyahure kwe twebwe turategura tukiyaranje tukavuga ati reka dutegure filime kandi irimo inyigisho mugo ugasanga umuntu arayiravye arayimaze adaftonze no kuri sabone atavuze ati ibi bintu byanyu n'uburobe n'ubuswage cyanye ati namatubu ni namapera utumuvuga ati je ibintu kuhaje ibi bintu ko turabiraba birafise ahantu bizobageze mugo ugasanga umuntu agiye atavuze ikinara kiravye ntaftonze kuri sabone bashi oya no kuri kwimana oya turabasabye no kuri kwimana bashi ni murabe vraiment ni murabe mwisubireko murabe mufyonze mumenye yuko natwe twaroshe kora sabone basi YouTube yacu itumikangana no bwito duhemba amafaranga ngikangana n'umuntu ayiravye basavuga ati YouTube irateye igomwe reka fungure turaba no kuri pe okay ico rero n'ikintu agiye anyibukije nukuri arakoze cyane kandi kukivuga natwe tugiyeho tukibabwira muzoze muradufasha mufyonda sabone mufyonda subscribe naco bitwaye ntaco homba ahubwo subscribe akamaro ifise ngwaka jewe yo de kwikintu wewe kigushikira nona ubwo nyene umva kikiva kuri YouTube kikija kuri YouTube gusa chona notification bon deni arareko igisasu byo niko kamaro ka subscribe naje kandi umuntu aravye YouTube akabona ati ego basi YouTube irakurikira n'umumva bwo yamufyonda ko kubera fyonda hanyuma mudukurikirane ntaco bitwaye natwe tuzobasha kubahereza ibintu bimeze neza okay nk'akarorero hariho nk'umugenzi wanje yayikurikiranye igitangura wikurikira arambwira ati nukuri murakora kandi bimeze neza ariko hari ahantu mugera ugasanga nyene mwagiza akantu gatoyi kandi hari ahantu nyene yari iryoheye abantu ugasanga mwaciye mwica ati nyene je sinkunda kubwira kuja muri commentaire ariko nshimye kubikubwira era nk'iyo umuntu atanze iciyumviro cyane muri commentaire bitera n'ubundi bumenyi umuntu akabona aho kwikosora bikagenda bigenda neza nukuri iyo uteye commentaire ukavuga ati twebwe amajwi turumva ntibumvikana neza mukavuga ati amashusho ntabona neza sivyo aho hantu mukinira ni haturyohe ibyo byose biradufasha tukavuga ati hareka tugirize ingufu zinizi bivanye n'ukuntu namwe muba mwabisabye none basha mutabisabye rero muvuga ati reka abantu tubashigikire bigende nk'uko mwumva twoca dukora ikivu ni mudufashe mutere comments mugire sabone ibintu bigende neza hanyuma twari dutera amanyete twababwiye yuko muza kubandanya video cyatubereka ukuntu ibikorwa bigenda bitegurwa turaza kubishira imbere y'iki kiganiro none wobwira iki nk'abantu badukurikirana ni higiki cyanyuma basi wo basaba ukavuga ati ngira basezere ariko ikintu ngenda basavye ni iki okay nkuko bimeze n'ukuri nk'ikintu twokomeza kubasaba mu gihe bariko barakurikirana ibikorwa byacu n'ukuri nibaze baterera ivyumviro
kuko niho natwe tumenya aho tutakoze neza canke aho twakoze neza, kandi niho tugira n'intege tukagira na courage tukanabona nyene ko batwitayeho dufite abadukurikirana. Kuko nkuko wabivuze nk'iyo umuntu ayiravye akaca yigendera ntakande ntiyavuze ngo yanyoheye ngo canke nayikunze, usanga nyene ari wari wa wundi uvuga ati ntaho mpagaze, ariko nguwo nyene tumurekera ngaho. Okay, hamwe twabasaba n'ukuri nuko mu gihe muri ko murakurikirana filime zacu nuko mwoza amaterera ivyiyumviro cyane cyane, nico nakomeza kuvuga, natwe niho tubona aho gukosora naho atari gukosora, nivyo by'igiciro kinini. Ego nico numva nakomeza kubasaba. Nukuri muravyumvise yuko agomba basaba kakandi ko kugira Ego konyorako jeme nakakandi ko gufyonda subscribe gasoro gafyonda hajya kututera notification gatufyonda ko amenye n'ikintu cyose kije kizohora tubashikira. Nanje nico numva no basaba besherezami kandi mugifata mu mugongo muzamura kigira ki turabona ikosa mesherezami. Turabana abantu hari igihe twari twarushe tukihenda ugasanga turaba muri kamera ibyo byose nimudukuzora mutubwire tubimeze uku nuku, ariko nizeye yuko umuzoza mwabikora. Turabakunda kandi natwe mwazazi mwadukunda, kandi turabashimiye ukuntu mwagerageje twitaho. Iyi filime ishaje urukundo yatumye YouTube iduga cyane, kuko ndavyibuka yuko twayitanguye mengo ndi kuri 4.com abantu ibihumbi 2, ariko abantu ubu ngira none hangwize ibihumbi 10. Sawa? Nibaza yuko ikiganiro nzogishirako abantu ibihumbi 10 bamaze kwira. Rero turabashimiye cyane mwe byimva mutima, Imana ibahezagire mubandanye mugira uwo mutima. Nitwabahereza link mukabona umuntu arose link, nimudufashe muduhera abandi mudushire mu magroupe ntaco bitwaye muzoba mukoze. Nico kintu twabasaba muzoza muraduterera. Umuntu nawe akurikiranye ikiganiro akavuga ati genda fisi ahantu mwokinira filime hameze neza, uzotujya kara utubwire tuzoze kwakinira, uzobukoze cyane kandi Imana izobigushimira. Twebwe nta nyungu ndende wanashaka turonka mu bya filime, kuko filime zo mu Burundi murabizi namwe ntiziriha komite ko ata publicité bacisha mu Burundi ntiziriha. Iyo wakurikirana abantu benshi bo hanze niho basi uronka ga privilege akavuga ati aka kantu basi reka nanje ndabe ko YouTube yashimiye. Rero niyo mpamvu two turabasaba muze muradufasha. Hari nk'umuntu ugenda gusaba location n'icyo cyangwa nkineho nga akakura yako kugira ngo muri ko muraca amafaranga, ivyo bicu usanga keshi biduca intege. Ariko nibaze yuko umuntu wese abonye ikiganiro yovuga ati aba n'abana b'u Burundi n'abana bacu, reka twite. Reka twasize kuvuga ati ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo, ishari ry'urukundo rihanze beshi. Mubandanye ikiganiro ngira ndabereke rero ukuntu twama dutegura ibi bintu byacu, muza guca mubibona mu moneti ntibimeze ukuntu niho niwe muza guca mubona kuri tele yuko ivyo avuga ari twe tuba twayibubwiye. Ciao gute ushobora kwinjiza umuntu ngaha naho nyina fisinda je utabimbi kana urumva nivyo. Aha rero yandembeje yambwiye ati aze gusanga wagiye ntaze kukubona ngaha, kandi urumva mwana wanjye si jewe wihangane genda urabande hano peja urabengene ubundi mu byo guhindaro vraiment nagerageje kwakira. Urumva nanjye si jewe ku mpamvu z'umugabo, kandi nawe wagutumva sinokwema kwa ukana ndakwigure. Uge nguri kuraraba ujya sivyo urabangara araja yicaye sivyo batangura mugiye ati mbiza rero ndaguhamagara ngaho yagera cyasikiye mwana mama urazi ko ndagukunda kandi nagukoreye byinshi nakwitayeho. Yambwiye ati ushobora gutunga umugore yibungenze mu nzimwe ivyo nivyo ukunda. Burya amaze kubimbwira nkuko arambya ko jewe no kwahukana nzira wewe nge no kwisonza mwana wa mama urazi ko ndagukunda uraba handi hantu penja
urabe ahantu upera penja uje kubera jewe vraiment kwikira nirotse uko nyene sawa akaje muzo gushyiramo sino gukwikira nirotse wangi si byinshi reka suka ngo bivuga uko nyene umva wemba ndamuhaye context iyo ni context yaguhaye ariko wewe ukivuga gusa ariko tumera nk'ukata nk'ushaka acha kwegera wegenda hanze Barasakungo. reka kukugonga Uraje ninda munda n'ibishwigire ku mutwe n'ibiki n'ibikapo byose usanzwe we tuzi nayo uhuri amaze gusemeshi ibyo byuma sawa sasa mu majambo baza kubiyaga baza kumva bavuze mu eme bakivuga ngo eme nje nitwaye muri filme wewe uzamutanga kuba makini mwumviriza muganira kuzi utanga kuvuga so muri saki wumviriza by'amavuga kuja wumvise kumembo birakomeye baravuga kagitora telefone tufata amajwi kandi zo gufata amajwi yo nyayo sivyo maze gufata amajwi Iya urabona ko jewe nari nshaka amafaranga wewe ndo kubiza kana cyandakaza kagenda mvuga kandi jewe hari icyo mene utuvuga ahubwo je nari narapiketse ukuntu nari nakubonye bwa mbere nari namaze kubona ko kugeze mu kirere nzanira hadi kuri bene nashaka tero kuri bene Niba bafate igikorwa bakobwa yenda babafate igikorwa acyasamba gurito cyana bivamu Telefone mbe wazisize hey. Reka shaka mwivuga aho mwishakiye ko ndiko ndazivuga nubundi zo dukina mushaka tugire bangaho ufata ikara kumbe ne wabifanye seri yo yose uzi yuko ari hanze nga tugenishiraho ga point tugeni none hari ijya yo kugonga zishireko rero ga point ndenda zi hakaba ijya yo kwa muganga hajya sivyo hakaba ijya yajewe na marezo sivyo turiko turaterura icumu rero rusengera oya wewe kwa kugonga ni byiyumviro bya byamaze kuba byinshi wari gutambuka wibagira kuraba ibiduka anta wapanitse kubyo bariko baravuga aha ucugira basi uza urabona nyimba imodoka iri kiraza uko hari ari kugonza izuku bisigura rero yuko nga hamaze guca amasaha n'amasaha yego je naje kuvuga abaheje kumwopera ari mu bitaro probleme rero ari bamwopeye ivyo byo kopera nta yavuye borona yaviriye mu nda bamwopeye gute bavuze ko ari muri operation none bamubwira yagize isanganya n'ibyi ngombwa bacho Ari gutuma tuka tibasi yavunitse ku kaboko. yaba yabariye ndani hano kuvuga ngo ni ngombwa bamuhope operation ni nyinshi operation simaka bakubake mu we gusa icyo ukora waravye Ana halafu. iserumu niba irikira guhembura
urabyumva rero ishari ry'urukundo ishari ry'urukundo ishari ry'urukundo rihanze benshi ishari ry'urukundo ishari ry'urukundo